16 and I'm down on my knees. Walking down the streets, everybody hands in. What about them kids who ain't got no food to eat? I'm talking about a struggle, I ain't even gotta eat. Walking down the streets, everybody hands in. Ndabara mukije cyuti bakunze ibiganiro bya kuri DJ Fan 257 TV kuko mubibona abana bashajije cyane gose ni kuri BMA. Ino musi turaza kumenya yuko ninde yabaye wa mbere the best winner muri categories zo zose yaba muri comedy, radio presenter n'abandi ndababwira ntivyoroshe muko murabibona aya abana bo mu gisagara baraberewe ugwaruka rw'u Burundi. Iki cyimviro ni kiza cyane, turakeje abagikoze abiyumviriye gukora ibi bintu byo gukora ama awards kugira bashobora gutera intege ugwaruka rw'u Burundi, abakora abanyamuzika, abakomedie n'abandi bose. Hama bandanya muri kumwe nanje kuri no channel ya DJ Fan 257 TV. Mu mwanya ngiye ndabazana ibintu byiza cyane, ndabakunda cyane. Umwe numwe babu bafise ingabirano zo gutwenza ndakuramukije. Ndabaramukije. Kabizi lo komedie. Oui oui, kama waje watuye ko ndakurahiye. Cameraman hera hasi. Kabizi ngo mbumbwire nizo watiye cyangwa nizo waguze? Bana naziguze $400 sans blague sans kubesha. Hewe ni byoroshye no musi taza kuraba. Hindukira bakurabe, hindukira. Uyo ni Kabizi lo komedie nko mubibona. Wewe Kabizi uriko uriyumva gute mu mwanya bagomba ba proclame bagomba batanga amanota ku bantu bafise ingabirano muri kumwe muri kategori y'abafise ingabirano zo gutwenza, mbega wewe wimva gute? Fresh kama kawaida tumeze bon. Niyumva meze bien kwa ndi mu kibanza kino kibanza, urabona ibintu biteye igomwe, numva ndaryohewe tu. Yego Kabizi turagojeje kwanza uherutse kubura umuvyeyi, mbega Kabizi hamwe byoshika ntuhamagagwe mu bakomeza kwimva gute za kubyakira gute? Mbo jewe mu bisanzwe urabona ko nabaye nominated, ntibisigura yuko je mu bisanzwe yajya mfata yuko ntari ko ndahiganwa, ntabwo nkeka bajya abandi ariko bo bariko barahiganwa na je mugabo je sinigera mpiganwa n'umuntu ko je ibintu nkora na style bo bakora usanga bitandukanye, urafise ukuntu bitandukanye, rero shobora gufata nkuko mengo twari ko turahiganwa. Nico gituma mvuga ati nta numwe twari ko turahiganwa. Abagize kino cyumviro cyo gutegura bino bintu uwo babwira iki? So abagize kino cyumviro ni ibintu byo gushigikirwa kubera urabona ni ibintu biba gake, ahubwo ni ibintu amashira hamwe yandi yo kuyumvira kuza arashiramo imitahe canke agaterera kugira umuririmbyi canke abanyempano batandukanye bo mu Burundi baze bararonka prime, bakaronka ubushimye kubera yuko barafise ico baterera mu kugira ishusho ry'igihugu ribandanye risohoka hanze y'igihugu. Abariko baradukurikirana biciye kuri DJ Fan 257 TV wo babwira iki? No babwira yuko bandanya bakurikirana kandi bakabandanya basupportinga buri media cyane cyane ya DJ Fan, ko murabizi yuko no system mwiza azara akora ibintu byiza kumwanya. Urabona ndagushimiye kandi ndakwifurije kuza gutahukana. None umve sindiko ndahiganwa n'umuntu natwaye kera. Urakoze cyane. Turi kumwe n'umuhinyanyuzi akongera akaba umuririmbyi afite ingabirano nyinshi sinozinagana zimbare. Nuwonganye mu Burundi beshi muramuzi ni Masterland. No musi ntandi kuva umwanya ngo bivuga amazina kuko ukungena ko nyene baberewe si bintu. Masterland uraberewe. Thank you. Wotubwira nizo wakose cyangwa nizo waguze? Sinkota na rimwe babizi ndagura. Atakabanga ngaho ngwera hasi gushika hejuru. Masterland wambariya ngaha? Sinino bivuga ko no wambaye umukongomani ariko mu muco wacu ni bisanzwe kuvuga nti je nakaguza ka cyangwa ndike kako byo baco bakiri biri mu biciro binibi, ariko yo bose umugore yo relation y'imisi myinshi cyane. Masterland waje gushigikira urimwe mu baririmbyi ngabo buryo ko barakora, abatunganyije kino gikorwa ubabwira iki? Ndabakeje no vyiza buri class no bintu beshi tumenyera amabadi sinarasubiramo, ariko ni vyiza madari buri class kabarimvyi bavitabiriye ibintu nkene bituma abarimvyi bashagurira hano hamwe, ni ibintu byo gusupportinga, ni ibintu byo kwitabira cyane no kugwirira, kuko birabaje kusanga umwaka uheze abarimvyi 5 namwe bahuriye hari public canke hari rusangi, nibaza ko ari ibintu vyiza cyane. Ndabakeje. Masterland akajambo babwira bariko baradukurikirana biciye kuri DJ Fan 257. I love you so much, DJ Fanny 257. I support you and I follow you every day, every minute. Thank you. Yes. Reka mbanaye ndabarondera n'abandi. Ino musi ntivyoroshe guys nkuko nabibabwiye. Ni ibintu biri super, murabona
ico no kwita murabona ama red carpet n'ibintu twaheruka kera cyane mu gisagara cya Bujumbura. Hariho nabishasha tuzarubwigire tubona. Rero ino musi novuga nti kuri jewe n'akanyamuneza kadasanzwe ko musanzwe muzi yuko nkunda umuziki w'u Burundi, nkunda kubona igihugu cacu kivugwa mu makungu gisamirana he hose, berekana mu kwerekana ingabira dufise ngaho mu Burundi. Bandanya mukurikirana DJ Fan 257 TV, ibintu ni byinshi mbana n'abazana baririmbyi ino musi nkuko mubabona baraberewe cyane gose, nta numwe ndabona aranca mu maso ataberewe nkuko namuko murabibona. Ndakeneye ama commentaire yanyu, ndakeneye icyo muza kubona kitagenze neza mukimbwire, hama mubandanya mutora link murungikira abandi bakunda cyane mwose. Nkuko mubibona turi kumwe na Esther Nish, uraberewe cyane. Merci beaucoup. Atarakabanga Esther Nish, wo tubwira nizo wakose cyangwa nizo waguze? Oya nizo naguze Fanny Jesse Nkota. Uwaje gushigikira kino gikorwa mbega bagiteguye babwiki? Bagiteguye vraiment ndabahaye big up cyane kuko urabona ko ni ibintu bikorwa, ni ibintu bihambaye kameme. Urabona ko abantu babereye ijisho baje kubirorera, abaje kwifatikanya navyo twabiryoherewe vraiment, yaduhaye igikorwa cyiza gose. Abariko baradukurikirana babwira iki kuri no mugoroba? Nobabwira babandanye bashigikira ibikorwa nk'ibi, babandanye babiterera ifata mu mugongo na cyane mu guteza imbere umuziki ndundi. Ego Murakoze cyane. Ego namwe. Uwundi nawe turi kumwe ni Kingolongolo. Nigeze kubona ifoto yawe iriko irarengana mu magroupe WhatsApp, bavuga ko uzambaye kuriya mbwa duhindurira ko wabigize. Oya, pale nilikuwa niko zangu tu, narindi mu vyanje tu, ncanca gutora invitation basi. Kingolongolo, ururimbo rwawe ruri mu mahiganwa, rurimwo mu ndirimbo ziko zirahiganwa. Mbega hamwe Kingolongolo yohamagagwa bizakugenda gute? Nitafurahi sana sababu kwanza nitawashukuru kwanza mafanzi wangu na waandalizi wote, abantu bose babiteguye ibe bintu, no bashimira kubona bangomwe bakanshira muri competition, so no bashimira nabonyene. Numvise ko kujya mu Kirundi yageragaje kucyumva mbwa kucishira byamungwe ka tujya mu Kiswahili. Kingolongolo, onyo wako natufuatilia kupitia DJ Fan 257 TV, unaweza kuambia nini? Nawapenda sana na naendelea kufuata vitu vyao hata kama sio kipindi changu, lakini naendelea kufuatilia sana. Waandaji wa event unaweza kuambia nini? Wamefanya jambo la maana sababu ni vitu tulikuwa tunazoea mwaka 2014 13 huko, lakini sasa hizi wamevileta tena, kwa hiyo ni jambo la muhimu na wengine wafuatilie ili viweze kuwa vingi kibao, watu tuwe na matrofee zetu. Shukrani Kingolongolo. Asante sana. Na umependeza sana. Merci sana. Swali la uzushi Kingolongolo. Umekodi au umenunua? Amna, mimi najivika mwenyewe. Kweli. Shukrani sana. Bado naendelea kuwatafutia wasanii, naendelea kuwatafutia yale maudaku ambayo leo yapo kwenye hii event ya Bujumbura Music Award. Mtangazaji wenu ni mimi hapa DJ Fan 257, na unaweza kanita malikia wa hizi kazi kwa sababu naziweza aise. Nuundi DJ NC no DJ wa Satb mbega DJ NC uyumva gute kubona waratoye mu ba DJ kugira uze kuvuguza kuri no evenement? Ni iteka ridasanzwe kuri jewe, ndanashima cyane abanyumviriye n'urukundo rudasanzwe bankoreye mu bisanzwe. Mbe kubera iki batagushize mu ba DJ bahiganwa muri no higanwa? Muri ico gihe ni kubera je atabikorwa nariko nderekana mu no mwaka, niyo mpamvu ntashoboye kuba noja muko na mixtape nshasha afise. DJ NC abateguye ikino gikorwa wabwira iki? Ndabashimiye cyane ku bintu ndiko ndabona afete, ndanatangaye, ndashaka n'abandi baze bame bakora nkuko. Icyo obwira ariko barakurikirana DJ Fan 257 TV? Ndabasaba ko bogira subscribe kuri channel ya Fanny, mukama mukurikirana ibikorwa byewe buri mu urakanya buri segonda. Ndagushimiye cyane DJ NC. Asante sana. Mwenye kaza kumva ibirungo vya DJ NC niwe mu DJ ariko aranimba ngaha muri rino evenement, hama abandanya mugumana nanje mbana nabarondera bishasha, mbana bazanira abaririmbyi. Nibaza yuko amanota muza kuyatanga, ndakeneye commentaire guys, ndakeneye mumbwire uko murabikurikirana, ndakeneye mumbwire nti ndabona kanaka atagufana ko ndazi ko mwese mufise abo mufana, muga muza kuvuga nti kanaka vraiment yambaye neza. Ndakunda cyane. Mubandanya mubikurikirana, ni twaje kuri evenement ya BMA Buja Music Award. Nubu kandi turi kumwe n'uwundi muririmbyi ari mu barushanwa. Reka ndamuramutse. Bite Ni sawa? Urakomeye? DJ Pro. Mimi ndo nakusalimia au ndo unanisalimia? DJ Pro
unajisikiaje kuweza kuwapa kwa siku ya leo? Bana, najisikia furaha sana, ni kitu kikubwa. Naona BMA wameandaa vitu vingi, kuna mapokezi mazuri, kuna jukwaa kali, kuna red carpet, vitu vingi sana nimeona viko tofauti na wadi ambazo tunazizoea hapa Burundi. DJ Pro kama sio umekodi au umenunua? Nimenunua 1,600,000. Kweli? Yeah, mimi sijawahi kukodi. Umependeza. Asante sana. Siku nyingi wewe pia unaandaa award. Kitu ambacho unaona wamekuzidishia kuliko wewe ni kitu gani? Mapokezi yalikuwa ni mazuri sana, kuna red carpet. Hata sisi tuiweka red carpet lakini ziko tofauti. Naona kuna bana kubwa nini, kuna utofauti mkubwa ambao upo tofauti na zile zetu. Yeah, shout out to them, wamefanya kitu kikubwa sana. Ikitokea una win, itakuwaje? Mimi hata nisiwini tayari mimi ni mshindi, sababu kupendeza kwenye peke tayari inaonyesha ni ishara tosha kuwa mshindi. Kwa hiyo nipate tuzo nisipate tuzo tayari mimi mshindi tu. Watazamaji wa DJ Fan 257 TV unaweza kuambia nini? Waendelee kufuatilia DJ Fan 257, ni media nzuri, media na support wasanii wote. Shout out to them guys. Asanteni sana unipa interview. Nashukuru sana DJ Fan. Asante pia. Nizere ko muko murakurikirana ibirori ko biko biragenda, n'ubundi turi kumwe n'undi muririmbyi kazi umurundi kazi akaba ari kumwe n'umu manager wiwe umufata mu mugongo. Ndakuramukije. Murakoze cyane gose nanje baramukije. Wiyumva gute kuba no waherekeje umuririmbyi kazi wawe? Niyumva neza cyane gose ko yani cyo kintu cyambere ngaha mu Burundi kuja mu bintu nk'ibi numva neza cyane, numva ndyohewe cyane mwe bitagira ko bengana. Dusanzwe tuzi yuko wibera muri Amerika, mbega waje kubera iki gikorwa cyawe? Of course, yeah, naje kwa kino gikorwa kandi n'ibindi bikorwa naje gukora ariko niki cyarimwo. Bigashika Bernice ntaze guhamagara mbega ibikorwa byanyu byo gukora bica bihagarikira ngaho cyangwa urafise icyo no kwita umuhamagaro kubandanya umufasha? Ibi nibisanzwe, twagiye muri sika biragorana ntitwara intsinzi, twaravyifashemo kandi byari ibintu bisanzwe nk'ibindi, na tutoronka turose urumva byose ni byiza, ntacyo bidutwaye, tuzobandanya dukora ibikorwa. Ugerageje kurawe ko dukurikirana wo bibwira kugira nibaza ko ari abakuzi kuko iyi ni channel ishika kure cyane, ariko baradukurikirana ubabwira ninde tuko turavugana? Bariko bavugana niyo Ngabo Celeste, nsanzwe nibera muri Amerika, muri Houston muri Texas. Turagushimiye cyane, mbega akayaga ko ngaho mu Burundi uriko kumva gute? Turazikora mu Burundi mugabo hari izigiye kinini utari ngaho mu Burundi, akayaga kariko karakwakira gute? Akayaga ko mu Burundi kararyoshe cyane gose, urabona twegereye na Tanganyika, hakategezwa kuryoha mu bisanzwe. Nizere ko Venice akumira gakeke. Of course, yarabikora nyene uko bisanzwe bene. Murakoze cyane, reka tubaze Bernice. Bernice ndakuramukije. Ndakuramukije Fan. Urakomeye? Yego. Waberewe Bernice. Urakoze cyane. Mbega daje ziva muri Amerika cyangwa? Nawe cyuvyumva. Bernice bigashika ntuhamagagwe mu bawe uza kwimva gute? Icambere uza guhamagagwa wese n'umuririmbyi nkanje kandi yakoze. Igihambaye nuko nabaye namine. Abateguye ibi birori babwira iki? Nukubashimira kandi ndabatera intege, ni event niniya, nabonye ibintu bisa neza, nkababwira nti babandanye bakomere kugira ngo bize bibandanye bigira yandi ma edition. Turabashimiye cyane. Nanje ndagushimiye. Reka mbana ndabarondera n'abandi bari muri no evenement no kwita ni Bujumbura Music Award. No musi si ibintu ndabarahiye, abana bo mu gisagara baberewe, abana b'i Burundi barashajije, bamwe baje barekejwe n'abafashe mu mugongo, byose uyu nkaho mwejeje kubona hariho n'abandi baje bizanye bonyene. Mbega biragenda gute? Wandanya mukurikirana DJ Fan 257 n'abatsinze turaza kubibabwira. Ndabakunda cyane. Amahoro cyane. Muraberewe cyane. Murakoze. Nawe. Vivi unamwe na Lina mwagiye gushigikira bino birori bya Bujumbura Music Award, mbega abateguye evenement nk'iyi mubabwira iki? Mubabwira merci kuko nimboneka rimwe. Ego. Musanzwe mubakanye kandi mwese murabaririmbyi b'u Burundi. Mbwirageje kuraba intambwe umuziki w'u Burundi ugeze ko cyane cyane nka novuga nka Vivi yarabaye muri Tanzania mwanya atari muto naho nyene akora umuziki. Ni yahe ntambwe ubona u Burundi duteye? Burundi twarateye imbere cyane. Kera nta birori nk'ibi byabaho. Kera nta bajournaliste nkamwe bwe mwabaho. Turashima Imana mu Burundi ko turiteye imbere cyane. Abakunzi bari n'abakora kurikirana DJ Fan 257 TV wababwira iki? Nababwira bagume banshigikira. Ego. Hama akajambo kanyuma kuri Vivi yobwira abakora kurikirana ino channel.
ndababwira yuko generation yacu ya nyuma canke iri imbere dukorana ingufu kugira duteze imbere igihugu, hanyuma umuziki w'u Burundi ushike mu makungu nk'intamba mu rugamba, dushike imbere gusumba abandi bose. Nawe urimo. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Merci. Turabandanya tubarondera inkuru, tubarondera abandi baririmbyi n'abaririmvyikazi baje kushigikira bino birori bya Bujumbura Music Awards. Nkuko mubibona ngomba negere uwo bita Miss Erika ariko araramukanya n'abaririmbyi bagenzi we, mugabo reka ndamwegere. Ndakuramukije. Ça va? Bien. Tugahurije ko. Erika uraberewe cyane. Merci beaucoup. Na uraberewe cyane. Urakoze. Erika atari banga wobwira ko adukurikirana. Erika ino mpuzu yambaye impuzu nziza cyane. Mbega niyo yakose cyangwa ni wiwe? No, ni impuzu nabashije kugura mugabo numva zigiciro. Kubera iki giciro? Kubera ico kintu bagumye bakigaruka ko cyane. Oya vra muraberewe cyane. Hindukira ariko aradukira bakurabe. Hindukira kandi bakurabe. Iyo ni Miss Erika AKK Small Mama. Yeah. Thank you. Abateguye bino birori bya Bujumbura Music Awards, Erika ubabwira iki? Nababwira yuko iyi step ya mbere ni step kuko ni ubwa mbere ndibaza bibashije kuboneka event nk'iyi mu gihugu c'iwacu, muri industry y'iwacu. Ni rya mbere tubashije kugira event isa neza ibereye ijisho n'imbere y'abantu n'umuntu wese avuga ati wow. So ndabifuriza yuko for the second time bizoba ari nakakanenge kuko nta kintu haba harimo échec na réussite misi yose. None uyu munsi rero baze kuraba ahantu gushika muri uyu mwanya ntayo yari mugabo niba kwi organisation nibaza kumenya ati hari ahantu bitagenze neza, so next time bazokore kurusha. Team navuga ati team ya yiwawe Team Miss Erika woyibwira iki? TME ndabakunda cyane kandi much respect to you guys. Yeah. Twiteze yuko uri mu bayiko barahiganwa, bari urafise kategori urimwo. Mbega Miss Erika kuri no munsi umutima wumva gute? My heart is so meze neza, ndi très à l'aise parce que I'm the winner. Ndagushimiye cyane Miss Erika. Ni nakaye kajambo wobwira ariko barakurikirana DJ Fan 257 TV? Abariko barakurikirana DJ Funny plus 257 ndababwiye yuko ndabakunda cyane. Ikindi nacho ewana Miss Erika na Fanny ni wamoja, so ukimpenda Fanny umpenda Miss Erika, so big up to you guys. Thank you. Thank you to you. Turabandanya ndabarondera n'abandi baririmbyi ni benshi cyane no musi ntaho tumara. Ndakubwiye kandi bose baje baberewe. Ndibaza muko murabibona how abaririmbyi b'abarundi baberewe. Novuga nti ndasubiyemo kandi abateguye bino birori, abateguye ino evenement biyumviriye gukora ikintu nk'iki, gikorwa nk'iki cy'ukuri mane bahezagire cyane. Ni ibintu twaheruka kera ngaha mu gihugu cyacu. None novuga nti mbandanya mugira subscribe, mbandanya mukurikirana. Inkuru ni nyinshi, vyiza ni byinshi ko biraza kuri DJ Fan 257 TV. Nababwiye nti ni DJ Fan, mutakunite DJ Fan aho Marike wezikazi. Nuturi kumwe guys nkuko mubibona, mbanza kugira tugenda murabe. Sizi ko ndakuduza amaya kugira ndamushikire. Anakimwe. Urakoze cyane gose. Kubatamuzi novuga nti ni mu director akora ama video meza cyane, ama video menshi kandi ari mu bayiganwa mu bakoze ama video meza nga mu Burundi mwaka 2018. Mbega Igbana wimva gute ni hamwe utaza ku video bataza kuguhamagara nko mu best director? Nta kibazo na kimwe gihari kubera igihambaye nuko ibintu byagenze neza vyose. Hari undi muntu yakoze neza ni insinzi yacu twese. Abateguye bino birori wobabwira iki? Abateguye bino birori nababwira mu bandanye ko muze murafasha n'abandi bantu mwerekana tara zabo. Yego. Abariko baradukurikirana kumbure kuri no channel bari hanze y'igihugu ku rwego video igeze ko nga mu Burundi, ni iki wobabwira batari bazi? Ijo no bubwe batari bazi nuko ubuhinga bwamaze kwiyameliora, abantu basigaye bakora mu maforma ari hejuru, kandi nabonye naho bari batubera ba ambassadeur basi barerekana ibikorwa vyo ngaho iwacu Burundi. Babwire video zine banana ige yakoze muri no mwaka wa 2018 turangije.
mu mwaka wa 2018 sinakoze video nyinshi, nakoze video yitwa Mbere ya Harijo, yitwa Ndicuza ya Shani Queen, ariko muri 2017 naho nakoze vyinshi, naho amaseremoni nkaya ntiyari bwaze. Iyi 2019 nayo 2019 ndafise video ya Harijo ndiko ndategura hamwe n'izindi. Ndakunda kugira ama surprise mu buzima bwanje, simvuga ibintu ndiko ndategura. Turagushimiye. Murakoze namwe cyane. Ugabanye burebure byase ko ndikunda nagatebe. Zogenda bangabanye. Regarire uwundi mu director nawe nyene ari mu bahiganwa. Kaze cyane ni Brian Smith. Yo, ndabaramukije Fanny. Uri mu bahiganwa mu ba director. Kaze cyari muto ufite imyaka ingahe wewe? Ufite imyaka 23. Umaze kubona imyaka ufise ushaka gukora ama video akomakume wimva gute? Yeah, ni fier kandi ni I really feel proud kuko urumva ni ibintu bigira bake si bose. Navuga yuko ndi mu youngest director. Uri mu bahiganwa mbega bishitse ukaza wumva urahamagawe biza kugenda gute? Ya biza kuba ari ibintu byiza, biza kuba ari ibyishimo kuri jewe kuko deje urabona yuko ari category imwe aba directors bakomeye n'aba directors bakoze neza 2018 2019 bakoze ama video ari internationally au top. Wotubwira ama video atatu mu ndirimbo zahitinze nga mu Burundi kugira bariko baradukurikirana bumve wo tuko turavugana. Ya faster nibuka guitar ya Lolilo Iwawe Akes featuring Vishu na Nyegera Akes featuring B-Face. Izo ni video nakoze faster zitatu. Yeah. Abateguye kino gikorwa babwirike. Amen. Ibintu bateguye sinanibaza ko bimeze uko. Yeah, it's really an awesome award. Bagize ibintu by'akarorero. It's awesome. Benshi nabonye baje bambaye amasuit, mbwa ndabona Brian yiziye nkuko bisanzwe. Nikusanzwe niyo siri sanzwe ari iwawe cyangwa kuko keshi amwege aba director nikunda kuboneka. Turumva gusa video yakoze kana kambwa nituza tumubona. Ino musi turakubonye. Tubabonye uyeje uyambariye simple. Niko wama cyangwa. Yeah, inovuga yuko ari personality wanje so nashaka kugerageza ni forcing mugabo ibintu by'amasuti si by'wanje so nabonye yuko ari byiza to be Brian, yani present nka Brian abantu ko bari basanzwe banzi ego. Abariko barakurikirana DJ Fan 257 TV babwirike. Ya nababwira juste nka aba directors uvuge n'aba directors bose yuko bandanye badushikira badutera intege, parfois turakora bien parfois bikanka kwanda badutera intege kandi bandanye bakurikirana DJ Fan plus 257. Turagushimiye. Thank you so much. Reka mbandanye ndabarondera n'abandi baririmbyi. Ino musi ntivyoroshe turi kumwe n'undi muririmbyi bayita La Vache namaze kumubona naze. Ndakura mukije La Vache. Ego ni sawa. Uraberewe cyane. Ya merci. Atarakabanga nizo waguze cyangwa wakoze. Bon izi nizi wanje abantu barabizi. Ya. Umaze kuzambara rero. Bon zimwe ngaho barazizi urumva sizo nakoze. En plus de ça je suis gukota ko simuza amahera yo kuzigura. Ndagushimiye cyane. Wabwira La Vache kwiki bakwita La Vache. Niyaze ko iyo question gacho kuyishura ko ngaho abantu ibintu byinshi mugabo umunsi umwe zoyikwishura tu. Cyangwa ngira ngo ufite imikiya nk'iya La Vache nyene. Ibintu nk'ivyo urabibona. Bon mugabo icyo kibazo nzokikwishura umunsi umwe. Abateguye bino birori babwireke. Bon ndabashimiye cyane ko ndabona mu biri special ya kuva ku muryango gushika ngaha magati ndabona na mafi vraiment sinzi ndani ngire bimeze mugabo saswaki ndari bishushe cyane. Abariko barakurikirana DJ Fan 257 TV wababwireke. Nababwira yuko ndabakunda cyane kandi ifo azobagira ama subscribe kuri channel yawe kugira ngo bazoyaronka amakuru yawe na cyane. Akaririmbo kawe kanyuma je bundi byose kuronka ari kumwe n'umukobwa mwicaye. Mwakoze simple video mwicariye ahantu ijya creativity ninde iri muri inde hagati ya mwege babiri. Nije navyumvire kuko indirimbo nije nayandise urumva we namuronde indirimbo narayandise byose. Ya urumva idea zose nije nazizanye ko indirimbo yari gwanje. Ya twari kumwe na La Vache Alvin Smith muko mubibona araberewe cyane. La Vache twari tumenyereye yambaye ibintu by'amasuti numva ino musiko yatuye ko kubera music novuga ni Buja Music Award. Ndagushimiye cyane. Yeah, thanks so much Fanny. Ndagiye cyane from. Murakoze. Yeah, sir. Mbandanya ndabarondera abandi nimuhagarike kunkurikirana nimuhagarike kuraba ino channel hama mwese nkuko nabibasavye bandanya mugira ama commentaire mumbwire ko muko murabibona ndaryohewe cyane sinzi kungene no serura umunezero wanje mubone ko ibintu nkibi bibagake si turonga mu Burundi byari bagikanye twovuga ati ko twari twarabyibagiye mu gububu
ndateye intege abatunganyije kino gikorwa kirahuje abaririmbyi benshi kirahuje abahinyanyuzi kirahuje abantu abajournaliste abamisha makuru novuga si ibintu nkuko muriko murabikurikirana ndabakunda cyane birabandanya nawe turi kumwe n'umuririmbyi aririmba indirimbo novuga nti zitazira Imana gospel music ndakuramukije ya nanje ndakuramukije Fanny eme ku batakuzi nitwa Uwimana Emmanuel canke Emi Pro bazi ku ndirimbo yitwa Kera Ntaramumenya hari n'indi shasha mperuka gusora yitwa Igitsindo nkaba ari jewe nyoboye studio yitwa Indonyi Records. Mubaririmvyi baje bari muri no higanwa harimo n'abaririmbyi barakorera indirimbo mbega Emi uyimva gute? Niyumva neza kubera yuko intumbero yanje kwari uguteza umuziki w'u Burundi imbere abasani bakiri bato n'abastari bose turabakira intumbero yacu Indonyi Record kwari ugufasha abaririmbyi mu bijanye na muziki. Niyumva neza rero ubu niyumva neza kubera yuko umuntu arera abakura abaje mu mahiganwa kubera ko abaririmbyi nyene twafashije bamwe n'abandi bakoreye ahandi urumva biratunezera bivanye nuko intumbero yacu ari ugufasha umuziki w'u Burundi imbere kugira ugira ushika. Emi abateguye bino birori abateguye rino higanwa rya Bujumbura Music Awards wobabwira iki? Ico nobabwira nuko bobandanya bashigikira umuziki w'u Burundi imbere bobandanya bashigikira abaririmbyi bato n'abandi bamaze kugiraho bashika kugira abantu babikore barusheho kumva ko hari ababari inyuma babafashe mu mugongo biratera intege abaririmbyi n'abayumvira kuzoririmba bose. Akajambo wobwira bariko barakurikirana DJ Fanny 257 TV. Ico nobabwira nuko DJ Fanny bamukunde kubera yuko ari muri bamwe badufasha gupromotinga umuziki canke ivyiyumviro vy'abaririmbyi kugira abanyagihugu canke abenegihugu babashe kubitora hafi ku matelefone yabo ku buhinga ngurukana bumenyi ku ma YouTube no ku ma Facebook. Ico nobabwira nuko bobandanya bakurikirana ijya channel ya DJ Fanny mbe wavuze ngo ni 257 simaka n'icyongereza cyanze kibe cyarananiye. Ndagushimiye cyane Emi ku bakunzi biwe bakunda uturirimbo aririmba two guhagiza Imana wobabwira iki? Ico nubabwira nuko je nzobandanya ndabaririmbira bishasha kandi byo kuremesha imitima abarundi n'abanyamahanga bumva ikirundi kubera je ururimi rw'amahanga rurangora ariko rwarananiye muri iyi minsi. Emi ndagushimiye cyane novuga ni iteka ridasanzwe kubona umuhinyanyuzi nkawe waje gushikira bino bikorwa Imana iguhezagire. Nawe iguhezagire cyane kuba umpaye mikoro izoguhe n'iyindi. Urakoze cyane. Sawa. Emi wagomba kudusengera ndabona mpengo wagomba kunamye cyane kugomba kudusengera. Muri uyu mwanya kubera Imana idakorera mu gwamo simaka abari mu gwamo rurenze urukenewe. Ndagushimiye cyane. Kama mnavyoviona kwenye event ya Bujumbura Music Awards tunaye pia mwingine rapper. Mambo? Poa. Nzima? Fresh kabisa. Wakusikia kama ni wewe? Ya dunia nzima. Dunia nzima. Fake MC so mizuka wamezima. Wote salute yani ishara heshima kwa hizi punch wanarudi nyuma au sio? Sana. Mambo? Poa sana. Unapendeza sana. Merci. Swali la uzushi. Umekodi au umenunua? Hebu kameraman nianzie chini. Ya kwangu. Ya kwako kweli. Mambo ya kodi hapana. Uandaji wa hii event unaweza kuambia nini? Nawaambia labda big up na nimekuja kutizama ndo nafika. Vingine naweza nikawaambia labda tomorrow au day after tomorrow. Na wale wafuatiliaji wa channel ya DJ Fan 257 TV unaweza kuambia nini? Nawaambia courage na waendelee kukufuatilia sana kwa sababu wewe unawafanya wakoe update na wasisahau kusubscribe kwenye channel yako. Tuna siku nyingi hatupati kazi yako. Vipi? Nipo jikoni na nadhani sio siku nyingi sana. Baada ya kutoka kwenye management ya Eco Music, una muda mrefu hatuja kuona.
Ya, nimeonekana lakini nimeonekana kwenye collabo, labda sijafanya kazi yangu ya mimi peke yangu, lakini hapa soon nalipuka tena Kimogadishu kama ni Kimaimai, mimi sijajua yani. Natoa shukrani. Asante sana. Bado unaendelea kuwatafuta wengine wasanii, nadhani mnaendelea kuenjoy kupitia DJ Fan 257 TV. Ya, ndabashimiye cyane mwese mwandanya mukurikirana DJ Fan 257 TV nkuko mubibona turi kumwe na Bface on the floor. Nababwiye no munsi nta mpamvu yo kubabaza ngo hitwande kuko ukungene bambaye bose baririmbyi ibintu biri super. Umva uca mwibwira ndakuramukije nanje. Urakomeye. Genda aho ndameze. Bface on the floor. Yeah man. Urabero cyane. Urakoze cyane. Atari banga Bface. Ku munsi w'ino munsi hari ibirori nk'ibi ba Buja Music Awards. Mbega Bface yo yagiye gutira gahuzu cyangwa ni nako yagutse? Bo je gutira nsanzwe atari guyanje kabe gato kabe gwanje mu Kirundi bavuga ngo wikibutura kibi gisumba ikinyo kigaragara. Bisigura yuko abako kwambarizi wako gendo henye kwambarizi tabutse rero zibizi tabutse zibizi wanje apanizo nati je ndi satisfait man. Hama sizote nizo waguze mbonizi wawe atari banga kandi wose bakutubwira ngo sanze nzi kutabikunda mugabo nta yindi mpamvu ndabikubaza zo bazaguzwe gute urabire kuri ariko nibire kure no gucuronka inyishu yavyo. Jewe kubisanzwe sindi umukongomani, abakongomani nibo bagenda badetaya ni silipe yaguze ngo nayiguzaya ni siringi ni soutien. Jewe vraiment iyo mbonye mbere mba ndi satisfait, ibintu byo kugenda ndavuga ngo naguze ibi nibi ivyo siguyanje vraiment. Abateguye bino birori Bface wo babwira iki? Je nababwira keep it up. Eba n'abagabo n'ukuri n'umwiswa wanze n'abagabo bakoze ibintu bikomeye akana gateka ku artist. Uri mu bahiganwa urimbo rwa mu bahiganwa mbega Bface hamwe atohamagara ko tuzara umuntu aja ku compose indirimbo agaca agira icyaririmbye mbega nta kintu twiteze imbere. Oya basi ubaze yuko uburanya ari makutsinde canke ngugire wapi vraiment je iconzi cyoco uza kwitwara ndamufelicita bisigura yuko nanje bizoshika next year ninabandanya gukora abafans ngo tuironke twese. Abafans babo babwira abafans banje no babwira ko ndabakunda sana, babandanye badushigikira mu makompetition nkaya badutora, urazi yuko point zabo zikonta. Ya rero ndababwire ati Imana ibahezagire bacavuga ati amen. Hama abariko barakurikirana DJ Fan 257 TV badahengeshanya ubabwira iki? Je nababwira bagire subscribe kubera ko iyo babaye aba followers benshi najewe niko n'abafana bagwira sivyo none kandi niko na wewe na news uri kuratanga ashikira abantu benshi bitandukanye. Rero commentaire na subscribe na like izo na share animuzibagire maze turabakunda sana. This is Bface on the floor aka Rap Yuda aka Rap Goliath aka Rap Commando ebitu ya Antoine. Ndagushimiye cyane Bface. Yeah man bless. Asante. Urakoze cyane. Yeah.